Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Tabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa mbere itariki 18 z'ukwicumi na rimwe mu 2024. Abanyororo majana 925 baramaze kurekurwa mu mabohero atandukanye yo mu Burundi mwisekeza ryo gutezurirwa ryatangujwe n'umukuru w'igihugu kwa gatanu w'indwi iheze mu ntara ya Muramvya. Kuva kuwa gatanu muzo gatanu tariki 15 gushika umunsi kuwa mbere itariki 18 gushika isaha muri Alishoto twarose twamaze kongaruro yuko amaze kurekurwa na 925. Mugihe imvura iriko iratasura ku murindi munini, abanyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura batanguye kwisuganya kugira bazohangana n'imyuzure ishobora kubatera. Munawada Kaneza benshi bazi ku izina rya Mokenzi mu muziki n'umuririmbyi w'umurundikazi akunzwe cyane mu Burundi na cyane n'abakiri bato, ariko akora ibiteramo ku mugabane wa Buraya. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Idoni David byose ni mukanya, Jacques Niyitegeka ahejeje kutubwira ayavugwa kw'isi. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yafunguye ku mugaragaro inama ngarukamwaka y'ishyirahamwe ry'ibihugu 20 bifite ubukungu bukomeye ku isi G20 Rio de Janeiro, batanatangiza umugambi mpuzamahanga ugamije guhangana n'ikibazo cy'inzara n'ubukene ku isi. Ibihugu bigera kuri 81 byashyize umukono kuri uwo mugambi, maze hiyongeraho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango w'ubumwe bw'Afrika n'indi miryango ikomeye mpuzamahanga. Perezida Lula yisinzara ku isi icyorezo cyagombye gukoza isoni abayituye. Abayobozi b'umuryango wa G20 kandi byitezwe ko bagomba no kuganira ku kuntu bakongera inkunga y'amafaranga igamije kurengera ikirere. Ariko umunyamakuru wa BBC uri muri Amerika y'Epfo aravuga ko icyemezo cya Perezida Biden cyo kwemerera Ukraine kurasa za misile imbere mu Burusiya ikoresheje intwaro yahawe na Amerika ari kimwe mu bibazo biza kwibandwaho cyane muri iyo nama. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya byatangaje ko niba koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo kwemerera Ukraine kurasa imbere mu Burusiya ikoresheje ibitwaro birasa kure cyane Amerika yihaye, ngo ibyo azaba ari nko gusuka lisansi ku muriro no kongerera ubukana intambara. Abategetsi bo muri Amerika baravuga ko Perezida Biden yatanze uruhushya, ariko ntibyari byatangazwa ku mugaragaro. Aganira n'itangazamakuru kuri telefone, Dmitry Peskov, umuvugizi wa perezida w'Uburusiya, yavuze ko ibyo bizatuma intambara irushaho gukaza umurego. Dmitry Peskov: Perezida Putin yarabisobanuye kandi abisobanura mu buryo bwumvikana. Ikibazo nuko biriya bisasu bitoherezwa na Ukraine. Ibyo bisasu biraswa n'ibyo bihugu byayihaye uburenganzira, kuko uko bihabwa icyerekezo ndetse n'ubundi buhanga ntibikorwa n'igisirikare cya Ukraine. Ibi birakorwa n'impuguke mu bya gisirikare zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kandi ibi birahita bihindura uruhare rwabo muri iyi ntambara. Ni ikibazo gikomeye kandi ni n'umugambi w'ubushotoranyi muri iki kibazo. Umukuru w'umujyi wa Ukraine urimo icyambu wa Odessa haravuga ko igitero cya misile cy'Uburusiya cyishe abantu 10. Yandika ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram, Oleg Kiper yavuze ko abandi bantu barenga 40 bakomeretse. Perezida Zelensky nawe kuri Telegram yavuze ko hari misile yarashwe mu gace karimo amazu yo guturamo kandi yangiza inyubako nyinshi. Hagati aho Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya avuga ko abasirikare bayo bafashe umurenge uri mu burasirazuba bwa Ukraine mu karere ka Novorosiysk mu gihe zagendaga zigira imbere zerekeza Pokrovsk. Hari amasangano y'amayira menshi hanyuzwamo ibintu n'abantu.
ibitangazamakuru byo bya leta mu Bushinwa biravuga ko harangiye imirimo y'ikiciro cya nyuma cy'umuyoboro ujyana umwuka wa gaze mu Bushinwa uyivanye mu Burusiya. Igice cya nyuma cy'uwo muyoboro kigera mu mujyi wa Shanghai. Ni umuyoboro wafunguwe ku mugaragaro hashize imyaka 5 ariko umaze igihe udakora ku rugero rungana n'ubushobozi bwawo. Ubu rero noneho ko umaze kuzura neza byitezwe ko uzatwara umwuka wa gaze uzahaza ingo miliyoni 150 mu Bushinwa. Ubushinwa busigaye bwarabaye umukiriya ukomeye w'isoko rya gaze n'ibitoro ry'Uburusiya kuva ibihugu byo mu Burayi byiboneye andi masoko nyuma y'aho Uburusiya bushojereje intambara kuri Ukraine. Muri Turikiya hatangiye urubanza rw'abantu babarirwa muri 70 bashinjwa kugira uruhare mu buriganya buvugwamo abana b'impinja bimuriwe mu bindi bitaro kugira ngo ababikoze babivanemo inyungu maze bituma abana batari munsi y'10 bapfa. Mu gifatwa nk'agahomamunwa gakomeye mu rwego rw'ubuvuzi muri Turikiya mu bihe bya vuba aha biravuga ko ibitaro 19 byigenga byo mu mujyi wa Istanbul n'abakozi b'inkangukira gutabara benshi babigizemo uruhare. Ni inkuru ya Warren Bull mugezweho na Yvette Kabatesi. Uru rubanza rwarakaje benshi muri Turkiya. Abashinjacyaha bemeza ko akarwi kabikoze kinjizaga inyungu zivuye mu kwishyurwa buri munsi n'ubwishingizi kuri buri mwana yoherezwaga aho bavurira indembe. Bivuga ko bimwe mu bitaro byifashishijwe bitagiraga ibikoresho ndetse n'abakozi bahagije bigatuma abana bavuka batabasha gufashwa bikwiye. Ibyo bikorwa bigize icyaha byamenyekanye mu mwaka ushize ubwo nyina w'umwana umwe wapfuye yoherereje abayobozi ibaruwa. Byabaye ngombwa ko itangira ry'urubanza ryigizwayo ubwo imiryango ya bamwe muri abo bana bapfuye yabuzwaga kugera ku rukiko rwa Bakirköy mu murwa mukuru wa Istanbul. Abategetsi muri Gabon baravuga ko abaturage batoye ku bwinshi bemeza itegeko nshinga rishya rishyigikiwe n'umusirikare uyoboye igihugu. Amajwi hafi 92% niyo yaryemeje. Mu bigomba guhinduka harimo gushyiraho manda 2 z'imyaka 7 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Abarenenga bavuga ko ibi byose bisa n'ibyakorewe General Oligui Nguema wafashe ubutegetsi umwaka ushize. Byitezwe ko haziyamamaza mu matora ataha kandi kudeta yakoze yashoje imyaka ibarirwa muri 70 y'ubutegetsi bw'umuryango wa Bongo. General Nguema yasezanije abaturage ko ubutegetsi buzasubizwa abasivile mu gihe cy'imyaka 2. Nina. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ejeje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere muri Amerika. Perezida Biden yahaye uburenganzira Ukraine bwo gukoresha ibisasu birasakure byo mu bwoko bwa misile zakorewe muri Amerika mu kugaba ibitero mu Burusiya. Iyo ngingo yerekana uguhinduka gukomeye muri politike ya Amerika mu gihe Washington yari maze amezi menshi yaranse kwemera ubusabe bwa Kiev kubera ubwoba bw'uko byoshobora gutuma iyo ntambara yunyuka. Ibihugu by'Ubwongereza n'Ubufaransa byitezwe navyo gufata iyo ngingo bigakuraho inzitizi zo gukoresha ibigwanisho vyayo vya misile. Ni inkuru ya Davis Willis mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Ibyo bisasu bya misile byitwa Attack AMS birasa kugeza ku birometero birenga 300. Hashize amezi Perezida Zelensky asaba ibiro bya Perezida wa Amerika uburenganzira bwo gukoresha ibyo bisasu, ariko ibihumbi by'ingabo za Korea ya ruguru byoherejwe gufasha Uburusiya ku rugamba nibyo byatumye Perezida Biden yemera. Mbere hibazwaga ko gukoresha izo ntwaro kwa Ukraine bizagarukira gusa ku kwitabara kw'abasirikare bari mu gace ka Kursk ku Burusiya, ariko kohereza ingabo uko ariko kose gushobora gufatwa n'Uburusiya nk'ubushotoranyi bwo ku rwego rwo hejuru. Kuba rero Donald Trump asaba ko intambara yahagarara, kujya ku butegetsi kwe guhangayikishije ku bijyanye n'ejo hazaza h'ubufasha bwa Amerika kuri Ukraine, ndetse Perezida Biden yiyemeje gukora ibishoboka byose ngo afashe mu gihe gito asigaranye ku butegetsi. Kuri we gushimangira inkunga ya gisirikare ngo byaha Ukraine uburemere mu biganiro by'amahoro bishobora kuzakurikira. Tubandanyirize mu Burundi, abanyororo amajana 925 baramaze kurekugwa mu mabohero atandukanye mu Burundi mwisekeza ryo gutezurirwa ryatangujwe n'umukuru w'igihugu kwa 5 w'indwi iheze mu ntara ya Muramvya. Twashatse kumenya ingene ico gikorwa kiriko kirarangurwa mu mabohero atandukanye y'igihugu, maze twakura Vianney Ndayisaba aserukira ishirahamwe Arucoto gishinze kugwanya ubushomeri n'ihohoterwa vya kiremwa muntu. Ntangura ndamubaza aho bigeze uno munsi.
mw'ibohero rikuru rya Muramvya tariki 15 umunsi wa gatanu harekuwe abanyororo 477 biyongera ku munsi wa gatandatu harekuwe abanyororo 57 mwijana na 33 bateza kurekugwa. Ku munsi wa Mungu harekuwe abanyororo 139 mwijana na 45 bateza kurekugwa. Umunsi kuwa mbere naho tumaze kumenya ko harekuwe abanyororo 152 bose hamwe igitigi dufite meje tubunyene kuva umukuru w'igihugu atanguje kurekura apfungwa n'abanyororo 925 mu biharo by'ibohero rya Muramvya n'ibohero rya Bujumbura batazira mpimba. Twamenye yuko ibohero rya Monge bita ku Murembwe batanguye n'ibohero rya Ngozi rezo observateurs eshatu mu ntara ya Rumonge na Ngozi ko bakwikirana umwanya tubaronka bitigira nyezina ukujya Bujumbura bacabandira kurekura abandi baraheza. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka umukuru w'igihugu yari yatanze itegeko risa nk'iryo, none aba bariko bararekugwa nabarabwa n'itegeko ryo mu kwa kabiri canke barabwa n'itegeko ryatanzwe kuwa gatanu w'indwi iheze? Abariko barekugwa barabwa n'itegeko ryatanzwe kuwa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka turimo kuvunjwa umukuru w'igihugu abivuze. Abarekuwe mu kwezi kwa kabiri umukuru w'igihugu yavuze bari abasanzwe bahawe ikigongwe ubwa mbere igihe atanga ikigongwe benshi ntibarekuwe kuko umushikanganje ubutungane yavuze impamvu ngo kubera ngo bafise ngo amadeni baba baheranye abari baheranye zotera ingorane mu gihugu. Wewe muri acho twasaba yuko abo bari mu mbuto barekuwe kuva kera. Umukuru yavuze ntibarekuwe kubera barafite amadeni. Abashasha nabo barekuwe umukuru yavuze yuko abafite amadeni bazogirana amakontra amasezerano nabo bafite amadeni bakazari habkebuke nabo bashira muri abo kugira barikugwe. Muravye none ngene cyo hiko kiragenda hari impungenge mubibonamwo? Igikorwa turavye ko turakiragenda muri Arisoto twege turakisema impungenge dufite nizi kuko tumaze kubona abantu bahamagagwa kurekugwa ku rutonde ari jana na 56 nkuko vyakozwe umunsi wa gatandatu tariki 16 zuku muri bari kujya mpimba mwijana 33 basomwe kubarekugwa haci yataha 57 gusa abashika 79 bagumiza mu mvuto. Urumva ko twafise amakenga cyane muri Soto bitubona igituma abantu bagumizaho kandi bari ku rutonde bakabizwa kuko amadosiye yabo yabuze yobura gute kandi ari bo babasize ku rutonde amadosiye yabo. Urundi ande makenga dufise tubona ko bishobora gutuma iko itagenda neza kubona nk'abantu batandatu bagumizwa mu mvuto mwijana 44 bari basomwe ko bataha ku munsi wa Mungu ejo wahise tariki 17 z'ukwezi turi mu mwaka wa 2024 bagizwa yuko ngo banze bavuge nyumba 15 abatwara bavuka. Urumva ko n'amakenga mu vyisunzwe ntawe giza bavuga yuko ubisunga ko umuntu avuga mustaneri amutwara. None ubu musabiki ico dusaba twebwe muri Arisoto nuko umuntu wese ari ku rutonde w'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kujya umukuru yatanze indwi zibiri bose bari kugwa tagisabwe kuko mu kugira baje ku rutonde hari hakoranye komisiyo zibiri mu biro by'umukuru w'igihugu n'ubushikanganje ubutungana. Yari Vianney Ndayisaba serukira ishirahamwe Arisoto. Ubu ni saa 10:43 muri studio za BBC i London, ni saa 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugume mu Burundi mu gihe imvura iri kwiratasurana umurindi munini abanyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura batanguye kwisuganya kugira bazohangane n'imyuzure ishobora kubatera. Igihe BBC gauza miryango yahashika yasanze bamwe bariko barakora bikorwa byo gukomeza imishinge y'amazu yabo kugira amazi ntazozisenye. Gatumba ni kamwe mu turere bw'Uburundi mu burere bw'Uburundi bukarirwa cyane n'imyuzure ikomoka mu kiyaga Tanganyika no mu ruzi Rusizi iheruka yabiciye bigacika ikaba yarabaye mu ntango z'uyu mwaka. Ni inkuru ya Gildas Yihundimpundu. Aha turiko turabetona kuri fondation kugira ngo amazi aje ashasubira inyuma ntahitane kuzibomoke. Aha ni muri quartier ya Mushasha muri zone Gatumba. Manuel Ndikumana afadikanije n'indi misoro ibiri bariko baratunganya inzu yabo kugira ishobore kuzohangana n'imyuzure. Uyu mugabo w'imyaka 42 avuga ko igiti gitomukora mu jisho kabiri kubera ivyabaye mu ntango z'umwaka vyabashikiye batiteguye.
amazi azoza asanga amazu akomeye kuko byaduhaye icigwa kubera amazu menshi yabomaguritse atasima yari ikazi yari irimo ntitwari twiteguye. Hirya gato Bosco nawe nyene ariko arakomeza uruhome rw'inzu yiwabo, nubwo yemeza ko isima ibazimba cane bigatuma bakoresha nkenke, arizeye ko izobafasha gutangira amazi. Aya mazi yaje ubu ati nta mazi yava mu kuzimu yaragenda akagaruka, nta mazi y'ukwezi kumwe rero n'agasima gakomeye na mitende izu yaguma ihagaze. Ushitse muri zone Gatumba ucubona ko ugeze ahantu hasinzikajwe cane n'imyuzure, hamwe amazi ntarasubira inyuma, ahandi naho uguma ubona amazu yabomaguritse ayandi akiri mu mazi. Bamwe mu banyagihugu baracaba mu mahema. Akarorero ni Muwamvu Nzeyimana w'imyaka 76, aba mu kazu k'ihema ka metero 2 kuri 3. Ukinjiyemwo wakirwa n'ivyondo vyinshi, udusahani, udukombe n'udusafuriya atubika ku gitanda. Kugira ivyo vyondo ntibimubuze gukinjika, agerekeranya amabuye ku buryo imbabura ija mu kirere. Imbabura nasize ko amabuye nuko nyene bimeze ku amazi ntabwo asika n'amakara ntangorane n'amakara ntangorane. None uteka mu dusafuriya utuhe kumengo ntidukwiye udusafuriya ko tubona nuko nyene turakwiye n'indi ngiyi yo natetsemo ubusuma n'ububuze urihangana none ugirane kutagenda kukwiyangaza ngo nabuze iki kuva amazi yene yaduteye nta numwe aradufasha ngaho. None muca mufungura two mukuye he? Tugenge mu murima bene uko bakaguhereza nk'abyo bingahe ari 5 byo kurya uko aho ukamenya ngene sobora kugerageza. Myinshi muri iyi miryango yemeza kwitorohewe namba, n'abana biga ngo birashika bakava ku ishure ntibaronke ico bafungura. Imvura iguye tuguma tunyagirirwa hanyene muri utu duhema, umuyaga uje urahuhuta tugatuna hanyene muri aka gakoni ubona hoho harakasakaye. Abana biga ntibaronka ivyo bafungura, ntubona nk'ubavuye ku ishuri nagopesheje inusu y'ubufu niyo tugomba kurondera turya. Oya turya rimwe nk'ubu turiye ntidusubira. Iyi miryango isaba gufashwa. Dusaba nyene ko boturungikira agafashanyo nk'akareta n'uduhema n'utwo turya. Zone Gatumba iri mu burere bwabangamiwe cane n'iduga ry'amazi ya Tanganyika ryabaye mu ntango z'umwaka. Amazu aharurwa mu bihumbi yarabomotse. No ku ruhande rwa meri ya Bujumbura amazu aharurwa mu bihumbi vyagenze uko nyene, beneyo basigara baturatura. Ubu rero bamwe n'abandi baguma bibaza icigwa inzego z'igihugu zakuye mu vyabaye n'ico ziriko zirakora kugira zitore umuturama. Kuri iki kibazo nagerageje kurondera abaserukira ubushikiranganje bw'ibidukikije ariko sinashoboye kubaronka. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundimpundu. Ubu naho tubabwire yavugwa mu muziki. Mona Walda Kaneza benshi bazi ku izina rya Mokenzi mu muziki, n'umuririmbyi w'umurundikazi akunzwe cyane mu Burundi na cyane n'abakiri bato. Uwo mwigeme w'imyaka 26 yahoze yigisonga cyo mwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi mu 2017, ariko arakorera ibiteramo mu bihugu vya Buraya aho ariko arateramisha abakunzi biwe bagwiriyemo abarundi n'abanyarwanda. Vyagenze gute uwo yari Miss Burundi asanzwe afite impamyabushobozi mu gisata c'amabanki ngo yisange mu muziki? Mugenzi wacu Alain Majesté Barengari mu Bubirigi yaganiriye nawe mu rugendo rw'ibiteramo vyiwe i Buraya, adutegurira inkuru ikurikira. Kazina kanje ni Mona Walda Kaneza, n'amazina abavyeyi banje bamaye, hanyuma umuziki ko waranyise Mokenzi. Mvuka mu muryango w'abana 4 b'abakobwa, nkabandi wa kabiri, hama nkaba narabaye gisonga ca mbere ca Miss Burundi 2016-2017, nkabandi mu artiste kuri no saha, nkabandi mu influenceuse, nkabandi mu actrice, voilà. Mu buzima bw'ishure nize muri licence finance et banque, hanyuma ndiga na master leadership organisationnel. Mu gihe Mona Walda Kaneza abakunzi b'umuziki bazi ku izina rya Mokenzi
umwe mu bigeme banonosoye amashure umuryango we n'abamwegereye bari bazi ko azobandaniza mu buzi butandukanye nko gukora amabanki n'ibindi, wewe yahisemwo umuziki. Ibyo bamwe n'abandi babonye ko ari uguhemuka, bavuga ko gukora umuziki waranonosoye amashure atari intama yuriye inzu. Novuga ko umuvyeyi wanje papa wanje ari we yampushije cyane kwiga ayo mashure yose. Mugabe ikindi kintu nuko heureusement pour moi jewe ndi umuntu yasimira cyane ndiko ndiga ivyigwa, so sinigeze ndabibona nk'intambamyi ku bindi bintu ushaka gukora. Narabona ko nshobora kwiga kugira ndyohere umuvyeyi wanje, hanyuma ashobore nawe ne kunyemerera gukora ibindi nshaka gukora kote, kandi byarakunze, narize yararyohewe, nanje ndashaka gukora n'ibindi nari nifuza gukora. Ubwo biruka avuga ko abigeme bakora umwuga wo kuririmba batorohewe kuko benshi basambanywa ku nguvu, bemererwa ibitandukanye kugira batere imbere mu muziki. Umukobwa akora umuziki mu Burundi ni ingwano nini cyane. Apa kugwana n'umuziki utezwa no kugwana n'abantu n'abaguca intege, barahura n'ababemerera ibintu kugira bashobore kuba sponsoriza, kugira bashobore kubakorera imiziki, kugira bashobore kuba filma gratuitement, bakabasaba ibindi bintu en échange batobasavye. Amaze kumva abantu bavuga ati je narashatse kuririmba, mu producteur arambwira ingonda gukorera indirimbo gratuitement, nkibazana umutima mwiza, shitseyo agaca ariko arandraga, ariko asaba ibindi bintu kuryamana. Ndi umuntu ninjiye mu muziki nta muntu umwe yabitahuye, abantu barambara ko ntazi kuririmba parce que mfise ikiju kinini gisaraye. Rero iyo ngeze kuri ivyo byo gusohoka nkaja kuririmba i Buraya, hari igihe ntaba ndabitahura neza, nkaba mvuga ati mugabo Dieu est fidèle, Imana ntiyemuka, kandi Imana niyo ikwambika izera imbere y'abantu. Ndabikesha usi abantu bose bankunze bakansapotinga nkageraho iyo ngeze. Ahantu harimo kenzi mbe ni gute horeka gusha, kugikirori ndabizi jewe sivyo banyigisha. Erega ni sama, tweni tukijama. One word. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tubandanyiriza amakuru yacu muri Aziya. Sentare ntahinyuzwa mu gihugu c'Ubuhindi yaneguye indogozi zo mu gisagara ca Delhi kubera batevye gushira mu ngiro ingingo zo gukinga guhumana kw'ikirere kuguma kwiyongera. Abacamanza bavuze ko izo ngingo zidakwiye kuvaho atari ubusha rwabo rutanzwe. Ni inkuru ya Ambarasane Tirajane mwumva mw'ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Abacamanza bavuze ko guverinoma nkuru y'Ubuhindi ndetse n'ubutegetsi bw'intara bafite inshingano zo gushyiraho uburyo butuma abaturage babaho ubuzima butugarijwe n'ihumana ry'ikirere. Urugero rw'ihanganirwa rw'ihumana ry'ikirere ku munsi nk'uko bivugwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ngo rumaze kwikuba inshuro zisaga 60 mu murwa mukuru wa Delhi. Minisitiri uyobora uyu mujyi yavuze ko abaturage batagishoboye guhumeka. Hari abavuga ko urugero rw'ihumana ry'ikirere ari nk'umutego w'urupfu. Haratungwa agatoki imyuka isohoka mu nganda, isohorwa n'imodoka ndetse n'ibikorwa bitemewe byo gutwika mu mirima yo muri leta zituranye n'iya Delhi. Kuva kuri uyu wa mbere amakamyo yose anywa mazutu yabujijwe kwinjira muri uyu mujyi uretse atwaye ibintu bya nkenerwa by'ibanze. Imishinga y'ubwubatsi bw'inyubako za leta yabaye ihagaritswe. Amashuri menshi yerekeje ku buryo bw'ikoranabuhanga mu kwigisha, naho ibigo bifite ibyicaro muri Delhi bisabwa kwemerera 2/3 cy'abakozi babyo gukora bari mu rugo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye ariko gushyigikira uriya mukobwa ukivanga mu rukundo rwa Nyensi na Chris ubifitemo ihe nyungu koko muvandi. Ariko nkubaze Budesiya, ndakumva. Chris uwo muvuga ni umwana ku buryo atazi gushishoza. Ubwo sonsubije icyo nkubajije koko. Ayiwe, ntabwo ndi mu rukiko muko. Niba mwizeye ko akunda Nyensi uwo mufite impungenge zare yakubera iki sera. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
mwereweho neza amakuru y'imikino aribanda ku mikino yo guhatanira itike y'igikombe cya Afurika kizakinirwa mu gihugu cya Maroc umwaka utaha. Ikipe y'u Rwanda Amavubi mu itsinda rya kane iri mu gihugu cya Nigeria gukina na Super Eagles. Kuri ubu umukino uri gukinwa kimwe n'undi wo muri iryo tsinda uri guhuza Libya na Benin. Nigeria n'amanota yayo 11 yarangije kubona itike. Imibare iri muri iri tsinda kugira ngo haboneke ikipe izajyana na Nigeria, u Rwanda rurasabwa gutsinda Nigeria, ariko nanone rugasaba ko Libya yatsinda Benin, mu gihe Benin yo isabwa gusa kunganya na Libya. Inkuru ivugwa cyane ariko ni ya Ghana Black Star yananiwe kubona itike y'igikombe cya Afurika. Kuwa gatanu Ghana yasabwaga gutsinda Angola i Rwanda kugira ngo ibone itike. Ishoti rutahizamu wayo Jordan Ayew yatereye kure ryavuyemo igitego bituma Ghana igira icyizere gito cyo gukomeza. Gusa icyo gitego cyaje kwishyurwa na Angola, umukino urangira ari 1-1. Ghana ifite igikombe cya Afurika inshuro enye, yaherukaga kubura mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika mu mwaka w'2004. Iyi kipe y'umutoza Otto Addo kandi yananiwe gutsinda umukino n'umwe mu mikino 5 yo mu itsinda rya gatandatu. Muri iryo tsinda Sudan ikaba ikeneye inota rimwe mu mukino uri kubera i Khartoum ikina na Angola, ariko Nigeri ishobora kubona umwanya wa kabiri mu gihe yatsinda Ghana na Sudan igatsindwa. Mu makipe yo mu karere ku munsi w'ejo amaso yose mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba azerekezwa i Dar es Salaam muri Tanzania. Ikipe ya Taifa Stars izakina umukino wo gupfa cyangwa gukira na Guinea, bahatanira umwanya usigaye muri iryo tsinda riyobowe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guinea kugeza ubu ni ya kabiri n'amanota 9, irasabwa kunganya gusa kugira ngo ikomeze, naho Tanzania ya gatatu n'amanota 7 irasabwa gutsinda uwo mukino. Kenya izahura na Namibia mu mukino wo kwishimisha kuko yamaze gusezererwa muri iryo tsinda riyobowe na Cameroon ifite amanota 11 na Zimbabwe ya kabiri n'amanota 9. Kenya yo ifite amanota 5. Uganda izakirwa na Congo Brazzaville. Afrika y'Epfo ikine na Sudan y'Epfo. Afrika y'Epfo na Uganda zarangije kubona itike yazo. Uburundi nabwo bwamaze gusezererwa buzahura na Senegal ifite itike yayo, hamwe na Burkina Faso yo izakina na Malawi. Soreze mu mukino wa tenisi, Yannick Sinner yabaye umutaliyani wa mbere wegukanye igikombe cy'irushanwa ry'ishyirahamwe mpuzamahanga rya tenisi ATP mu magambo ahinnye, ari naryo risoza umwaka w'imikino muri tenisi nyuma yo gutsinda umunyamerika Taylor Fritz mu mujyi wa Turin mu Butaliyani. Sinner kuri ubu uyoboye isi mu mukino wa tenisi, yatsinze seti 2-0 za 6-4, 6-4. Fritz we ari ku mwanya wa 5 ku isi. Sinner yashoje umwaka neza nyuma yo kwegukana ibikombe bindi by'amarushanwa 2 akomeye, Australia Open na US Open. Iyo ni intsinzi ye ya 70 muri uyu mwaka w'imikino. Ikindi wamenya nuko Yannick Sinner w'imyaka 23 y'amavuko yabaye umukinnyi wa mbere wegukanye igikombe cya ATP adatsinzwe iseti n'imwe kuva ibyo byakorwa n'umunyamerika ufite inkomoko yo muri Repubulika ya Czech Ivan Lendl mu 1986. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabahitiyemo. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Amakuru yacu wagarukiye ngaha, ariko imbere ko tubasezera tubabwire ko mu Burundi abanyororo 125 bamaze kurekurwa mu mabohero atandukanye y'igihugu mu isekeza ryo gutezurirwa ryatanguje n'umukuru w'igihugu kwa gatanu w'indwi iheze mu ntara ya Muramvya. Mu gihe imvura iriko iratasura ku murindi munini, abanyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura batanguye kwisuganya kugira bazohangane n'imyuzure ishobora kubatera. Aya makuru yahagarariwe na Mark niyo nkuru, mwayashikirijwe na Nina Iradukunda. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon. Mwakoze kubana natwe na Gahwane.
Thank you.